birivuga ngo Imana ko abagabo benda abandi bagabo nkuko benda abagore bijyanse muri Bibiliya none urigera wumva babisoma bamwe bamwe hari abaci babicisha ku ruhande bakavuga ngo nimvugo mbabarira amatwi kubera ntiyagira umuntu numwe mwita data uretse data mw'ijuru gusa ibyo bintu byaba dadi ni ibintu byo kwigarisha nyene bipompa mw'icyubahiro badafise umugabo data ni data wenyene wo mw'ijuru rero muri ico gihe uvuga uti byabaye byinshi kuko biriho uno munsi hariho n'abantu babona yuko batingira mu rusengero hari amafaranga uwo yarondera rero ukuntu mugabo yanje kurondera ingene bamwita bamusengera ndaza abantu batari bake basengewe mu kabare. This is Flash TV, we shine to progress. Baramutse cyane kandi bakunze ba Fresh TV 257 aho muherereye aho se mu mihingo ine igize isi twizera yuko mumeze neza twe natwe tumeze neza abo bitameze neza byanka byakunda mwihangane muzirikane yuko ejo namwe bishobora gucamwo mukavyina mukanezerwa nk'abandi bose. Je nitwa Ndikuri Leonce Desan. Behind the camera haba hari umusore wanyu the best niwe abidufasha mu kugira turonka ama image meza nkaya. Twarabibabwiye ko byanka byakunda twe tubazanira abatumire bafise ikintu bashobora gushikiriza kikubaka societe na cyane ko ari cyo gikorwa twiyemeje. Turi kumwe n'umuntu no munsi mukunda cyane tuzi ko mukunda ku rugero rwo hejuru. Umwe mu bantu nifuje gukorana nawe nanje uno munsi numva afise umunezero kongera kumubona ni mzee Mbayahaga ariko wewe ashobora kuba afise kundi kuntu yidondora turabaramukije cyane kwanza ndabahaye mwiriwe yego mumeze neza nta gasonga kabisa tumeze neza summer time ibamereye gute ibi bihe byici bohoya ni bihe biza bigaruka ku mwaka ugiye rero uravye n'ubunane ndiyingene bungana ni bihe bitakiri bishasha ku mubiri wanje nta ngorane nta kibazo. Okay, utaba numva nezerewe cyane ugateka nteye gukorana ikiganiro namwe reka kuba bidasanzwe barishimwe kabisa cyane kabisa. Icambere mbanza ndagushimira uri mu bantu nandikiye ntinya nibaza ko no kunyishura bataza kunyishura ariko ndabivuga n'abakunzi ba TV yacu bavyumve wanyishuye unyarukije cyane. Ese uje mutima mukura hehe wo kudacagura abakuru n'abato kugira mu bishura canke mwumve yuko mwakorana nabo? Mu bisanzwe mu maso y'Imana nta muntu munini yabaho nta na mutoya ariho. Ni byiza yuko ijambo ry'Imana ritwigisha guca bugufi urugero rwose wowe bugezeko ukamenya yuko umuntu wese ari w'igiciro mu maso y'Imana. Biratuma rero jewe nta muntu n'umwe ntashobora kwakira, nta muntu n'umwe ntoganira nawe, nta muntu n'umwe tutokwicarana kabisa kuko nanje uko mubibona ntacyo ndi Imana itangize nta nicyo mfise yo bitampaye. Rero ibyo biratuma jewe kamere kanje mbere wanashaka abantu nibaza yuko bajya muvuga ati uyu uyengira niwe yo kwitaba n'ingoga wanashaka abenshi muri bo nibo ngorana kwitaba. Okay. Birumvikana cyane. Abantu benshi no munsi bariko baribaza tese uwo muntu ariko araboneka cyane ni muntu ki yavukiye he akurira he yiza amashuri angana gute no munsi mu buzima busanzwe akora iki? Oya ndi umuntu asanzwe gose jewe ndi umurundi nkuko vyumva navukiye mu ntara ya Mwaro komine Kayokwe umusozi ni wa Gihinga mu 1978. Murabiri ariko kandi muracari n'abasore mbo ndabitimbanije ndabitimbanije rero ndi umugabo ndafise umufasha n'abana indwi ndi papa nyandwi jewe kabisa hama rero nkabandi n'umukozi w'Imana mu isengero rya Eglise Vision de Jésus Christ aha mwasanze nkongera kandi nkaba mfise n'ibikorwa nkora mu bya leta nkaba ndi umuyobozi mukuru wishira hamwe Onatur kabisa rihingura ibizuku rikongera rikabidandaza. Nibaza rero ibyo kwivuga cyane mwavuze by'amashuri ndayafise nkuko abandi bayafise
hari n'abatayafise kandi nabo bafise ibyo bazi. Jewe nari yize amashuri y'intango ayisumbuye, ndaheza mu gisata cy'ubucamanza kuri ESTA, hanyuma mu nyuma mpeza mbandanya kaminuza mu vyigwa ndoramana, nkaba mfise urupapuro rw'umutsindo rwa theology. Nibyo bisigaye n'amashuri si yanyigishije n'abantu bakanyigisha. Aha muri iyi si bose n'abakandida b'amashuri nta n'umwe atize, kuko utigishijwe na mwarimu yigishijwe n'isi. Uko Imana igombye kukwigisha ntiyobora umuprofeseri, ishobora kuguha umugore uzi nguzanya umugore kumbuzanye umutico, akakwigisha ibintu ukabimenya. Waza n'umugabo kwa kuntu umwana uvyara akakwigisha ibihe bikaguhuragura ugasanga bikuyemo ishuri. Rero ibyo byose narabyizemo kabisa. Ni Muzemba Yahaga. Uko biboneka hano hanze abantu bari kubona mu kintu kidasanzwe, cyane cyane uravye mu comment akomeje kugaruka hirya no hino, bavuga ati uno mugabo arafise mu mutwe hateguye neza, bikamatana kandi no gukundwa bidasanzwe uno munsi, cyane cyane mu bantu no kwita ugwaruka. Ese kuno gukundwa nta makenga kubateye? Mu ntambara y'isi yose Ubwongereza bwari bufise umushikiranganje wa mbere yitwa Churchill. Yaragwanye cyane, agwanisha Abadagi. Atahutse avuye ku rugamba, yasanze abenegihugu n'amamedia yose nk'aho iwanyu bafise ivyapa mwibarabara bamukomera amashi bavuga ko ari igitangaza. Hanyuma rero umunyamakuru aramuza nk'uko umubajije ati wewe uvyumva gute aya mashi n'ukuntu abantu bagukunze niki? Yababwiye ati burya rero ivyo abantu ntimubijeko, ati kubankomeye amashi mvuye kunesha niko umunsi bahamagara bati ngo murabaho bamubamba, ati buye ko muko nyene. Rero jewe nimba ari kubera intambara nyinshi nagiye ndacamwo zidasa, narageze ahantu ntashobora kumenya uwo bankunda by'ukuri n'uwo mbesha kwa nkunda. Rero ni byiza ko barimwe abankunda zawa. Rero jewe nkuko uvuze uti nta makengo ubibonamwo, oya ntayo, kuko nta gishasha kiri kuri jewe mbona. Mugabo ni byiza kuko burya iyo dusenga Imana hari igihe dusenga dusaba amavuta y'igikundiro, abantu bakagukunda bagakunda n'ibyo uvuga. Kuko iyo umuntu utamukunda ntukunda n'ibyo avuga nturutora n'umwanya wo kumwumviriza. Rero ndashimira cyane abo bantu kuko amakomantere menshi ntayo mpora mbona, kuko simpora nja kuraba. Mugabo iyo ngize Imana nkabigwako bahora babona ko ndabakeye nkavuga nti Imana ibahezagire cyane, kuko ndamaze kubona mu isi abantu benshi bagwaye indwara z'akabonge, abantu benshi bagwaye indwara zo kwihebura kugeza aho biya ku buzima bakiyahura. Abenshi byaturutse kutagira ababakunda. Rero ugize umuntu agukunda urumva yuko ari ikintu ciza mu buzima. Nta muntu n'umwe yobaho adashaka ko bamukunda kabisa. Murankundira twatangiye no kubiyaga, of course tuvuge cyane kubijanye na gospel cyangwa ivuga butumwa ari ryo murimo cyane, ariko kandi tunavanga n'ibindi bintu byo mu buzima busanzwe, na cyane cyane ko no mu nyigisho zanyu umuntu aravye haba harimo n'ubundi kakano kivuga butumwa, akagarukamo n'ubundi ubuzima, urukundo n'ibijanye n'imibano mu ngo. Arakabazo ka mbere nibagije, ariko n'abantu benshi nzi ko bibaza nk'umushakashatsi twabonye koko ufise byinshi uzi, na cyane cyane ko batubwiye ko wize n'amashure ajanye n'ivuga butumwa. Icamwa kivugwa muri Bibiliya Adamu na Eva boba barariye hanyuma mu bihano cyangwa ibyakurikiye hakazamwa akantu ko kwisanga bambaye ubusa, coba ari camwa bwoko k'Ibwana Yahaga. Mu bisanzwe Bibiliya ijambo ry'Imana ni ijambo ryuzuye, kandi Bibiliya iratubwira ngo kuvyahumetswe n'Imana uzogira ico yongerako azokongererwa ko ibyago nawe, ntihagire n'ugira ico akurako kuko azoca kubaho giti cy'ubugingo. Rero ico camwa muri ko muravuga abantu benshi babituze bicura ko tuvuga ko bari umwembe, abandi ko bari ivoka canke bari kuko n'ubu turacabije ibyo byose, uravyumva. Mugabo burya ikintu catumye bakugwa ko ubwiza bw'Imana bakabona bambaye ubusa, ni uko abantu basoma Bibiliya ntibatahure icinyegeje nyuma y'iryo jambo. Mu bisanzwe cyangwa kigaragara yuko bariho igatuma batandukana n'Imana, no kugarariza amategeko Imana yari yarabahaye.
umuntu wese avuye mu bugombe bw'Imana akagomba kugarariza n'icyaha. Muri cyo gituma uza wumve iyo tuvuze ubutumwa tuvuga tuti ibu butumwa iri jambo umuntu amize rikamujamwo tugasaba ko rizokwama ivyamwa. Ivyamwa rero tuvuga nta muntu azokwama ko amapera cyangwa ngo yame kwa mufe. Ivyamwa tuvuga ni ingeso nziza ziba zihurana n'icyo Imana igomba ku bantu. Rero mu bisigaye ibyo ni ibintu bikunda gutera impari hagati y'amadini n'abantu biza amateoloji. Washaka kubashize hamwe bagaharira abenshi ntibabihurizako. Habo cyangwa ngo ni tunda, abandi ngo ni pome, abandi ngo ni n'ibintu. Umugabo rero ikintu bagomba kumva ico bazize niko bagararije bakava mu byagazwe by'Imana bakayigarariza bakumvira se kibi ari we Satani. Bica bituma rero imigenderanire yawe n'Imana ibavako hanyuma babona bambaye ubusa. None mzee hoba ari kuki usomye neza mwayo majambo agenda bavuga uravye no mu ngaruka zirimo canke ibihano bahawe harimo ikintu n'ubundi nasa n'avuze cyo kwibona bambaye ubusa ariko kandi umugore gahabwa n'ibihano ngo uzovyara urusha nyuma yo gucumura. Azovyara kuko icaha cyose gifise ingaruka. Iyo umuntu akoze icaha ticijana kirafise ingaruka. Muri ico gihe rero iyo batava mu vyageze ngo bave mu bugombe bw'Imana izi ngaruka dufise turiko turabona kuko aya mahano yose ari mw'isi, izi ntambara, izi ngwara, izi nzankano, ibintu byose uri kurabona ni vyakomotse kuvuja munsi abantu batakugarariza Imana byavuye mu caha. Niho Imana yacivuga ati rero ko bigenze gutyo wa mugore we uzohora uvyara urushe ubabaye. Hanyuma umugabo nawe ati mwabagabo wa mugabo uzoye ibivuye mu vyuya vyawe. Burya hari n'ibintu byabaye ibintu biba mw'isi atari biterwa atari n'ibiti mugabo vyaje bikurikira icaha. Burya kera mu biti Imana yari yararemye nta giti c'amahwa cyarimo. Urumva hariho rero ibintu byagiye bikurikira umunsi Imana ibonye bakoze icaha ni byinshi. Burya twuriye twicariye twuriye nyene ibyimejeje amafi yo mu nyanja urabona ko yari yaduhaye ngo tuyarye. Abantu benshi ndabizi ko bipfuza n'agakoko canke utunuma n'inkware bakazibura batwaye twabihawe. Mugabo rero bibaye icaha kikaba Imana ikivuga ati wa mugabo uburuzorya ibivuye mu vyuya vyawe. Iyi si uyizaniye umuvumo kuko uzohora uyirima yongere imere n'amatovu n'amahwa ibintu bizokugora. Nico gihe rero babona ko n'imyaka burya yo kubaho yagabanutse kubera ico gihe. Burya kera abantu babaho gushaka imyaka 1000 amajana 9 mugabo rero ibyaha bije Imana iraraba ati je kuguma ndihanganira abantu bankoroga gutya batumva Imana irayikorora. Nico gituma no mu biribwa yacitwongeramwe n'izindi ndya zizotubuza kubaho igihe kirekire. Burya inyama barako dukumbura inyama kandi bazobaga ejo bagabo uravyumva. Imana yaciye ivuga ati rero muraca mwongera ko muzorye n'inyama kugira ngo zibagabanirize iminsi yo kubaho. Imyaka ikiragabanuka ija kwijana 20 naho ntiyagumye igabanuka muri Zaburi ya 90 ubona ko yaciye dushira ku myaka 70. Kera umuntu yaba umusore afize imyaka 700 yaba umuntu w'umusore agasaza ku myaka 800 900. Kabone umunsi urabona umuntu ageze kuri 20 bamwita mutaga n'ingorane. Bijya rero ntugire ngo nibindi ni ingaruka z'icaha. Imbere ko tuva ku ico kintu hari abantu nyakubahwa Mbayahaga vuga yuko kijya camwa kivugwa hoba habayeho ikintu cyitwa kuryamana hagati ya Adamu na Eva. Yabo babivuga abo bantu tubita bangushi nabangushe kubera deja ico yari yarabaremeye kuryamana byarimo. None gituma baje ahantu bari gusa batambaye umugore ntakogwe n'iso ntiyumva maramara imbere y'umugabo ahubwo nyene kubera ko bamaze kubikora bahise babona bambaye. Nico gituma urumva burya no mu cyumba cy'abubakanye mu gihe bari mu rukundo akenshi uzuraye nko mu z'abasirimu nta mpuzu ziba mu cyumba cy'abubakanye bavize ahandi bazibika. Hariya babaye biyambariye ukonyene umubiri uravyumva. Rero ibyo si byo kuko n'ubundi yari yababwiye ati ni murondoke muvyare hanyuma mwuzuze isi. None bare kubyara bigeze gute
ko bategeza kubyara ari uko baryamanye oya sibyo ivyo babivuga sibyo oya kuko umugore n'umugabo iyo baryamanye nta caha kibamo iyo bavuze shatani abantu benshi mu mitwe yabo hari ikintu gihitira kwicapamwe hari ababifata nk'impwemu canke nkuko menga ni ikintu physique wogenda ugakora ko ati ngiki shetani mwe mufata nk'iki n'umuntu wogenda ukerekana ati abarizwa hanaha ngo oya shetani ni imyuka mibi nimwe mumbi shetani ntiwo mubona isura mpanumva abantu bavuga yuko ngo baje kuzimu ngo barabonanye nawe je naraperereje ndaba umuntu numwe yonyerekana je ndakeneye kumubona washaka kugenda mubwiye nti kumusaraba byakugendeye gute ko wishwe n'isoni none ngaraciye cyo bavuga ko yaciye kunyegera ikuzimu muga mu bisango satani nimwe mumbi muga zikorera muri fizika y'umuntu nayo kuvuga ngo naka ni shetani sibyo wanashaka burya mu bisanzwe kirazira yuko abantu bakiza umuntu kanaka bavuga ngo ujya muntu ngo kunuku ngo ni mubi bigenzo burya nta muntu mubi abaho nta n'umuntu mwiza abaho burya bivana n'impwemu iba yamukoreyemo iyo umuntu azindukiwemo n'impwemu y'Imana aba umuntu mwiza akora byiza mugabe iyo impwemu y'Imana isohotse hakinjiramo impwemu ya shetani wa muntu aca bamubi cyo gituma uzobona umuntu akobera mwiza mu gitondo ku mugoroba bakaguhinduka burya rero umuntu no fiziki wa yahindutse yari inzobe ntaguma ari inzobe yari mugufu usanga yabaye muremure gusa ni impwemu imukoreramo iba yahindutse rero satani nta muntu amuzi ifoto avuye ngo yaramufotoye ngo bamwereka abantu ingene nasa ni impwemu mbi that's it birumvikana cyane nibazo ko muri ko muraryoherwa n'ubundi na ya majambo canke analyse zimba yahaga tuzuma mukunda muri bari mu byanditswe n'ubundi hari ahantu murambo barasinkunze guca amenya ngo ni Matayo kango ya ntacu turafashanya ibintu biba byanditse abantu bavuga ngo Imana mwana mwe muyera kenshi abantu iyo batembereje ubwenge bakabona nk'ahantu bita mu ijuru afise ukuntu harema kenshi menga umuntu yobona Imana iruhande hicayeho Yesu canke Yezu hirya naho hari mpwemu yera ivyo bintu ni ibintu bitatu canke n'ikintu kimwe ukagomba kumenya hagati ya Yesu na mpwemu yera icegera c'Imana icarico niko menga baratonze menga bicaye ku ntebe zitatu mu bisanzwe hari umuntu bavuye ko yitwa Saint Augustin nagakuru nabonye sinzi ko ari byo mugabo nimfasha nyigisho ico kibazo cyaramugoye cyane kuko yagombye gutahura hagati y'Imana na Yesu na mpwemu yera mukuru wari we uko nyene kuko ijambo ry'Imana nturitahuza amashuri sibyo nturitahuza ubwenge bwo ngaha ni ubwenge busonekwa na mpwemu yera kuko hari igihe uvuga ati Imana Yesu aravuga ati ndi muri data na bari muri jewe na mpwemu yera urabyumva ni nkuko womenga Imana dufashe nko kurigi nikijya cinyuma Yesu nikiya cera kiri ndani ukamenya mpwemu yera nakajone karimo ni bitatu muga biri muri girimwe ariko mu bisanzwe Imana yiyerekanye mu buryo butatu ubwa kera yivuganira n'abantu imbona nkubone hanyuma iracacura imigenderanire y'abantu igeze gusubira kugaruka iri mu ishusho ry'umwana wayo umuntu kuko yabaye mu nda ya Mariya aravuka nk'uko nawe wavutse hanyuma Imana imwigaragarizamo yigaragariza mu ishusho y'umuntu yigishije umwana wayo Yesu Kristo mugabo yari yayindi nyene Yesu amaze kuva mu mubiri hamara duga nico gutuma yavuga ati sindabasiga mwenyere nk'imfuvyi nzobaha mpwemu yera niwe mwitsa acagaruka rero ari mpwemu ni Imana rero imwe si zitatu oya ibyo byo kuvuga ico gihe cya Saint Augustin Imana ngo yaramukebuye cyane kuko yagiye ku kiyaga burya abantu baba filozofe cyane abantu bavuga ko bazi ubwenge bwinshi ngo bakunda kuja kuryumvirira ahantu ku kiyaga hanyuma rero yaragiye ariko arabyumvira biramucanga yasoma se agasanga ari mu mwana yasoma mwana agasanga ari muri se ukumva ngo mpwemu wanje bikamugora hanyuma ngo haca haza akana gatoya ngo karakamarayika washaka acaraza afata yimba kobo gatoya impande y'ikiyaga Oseya hanyuma acatora agakombe ahaguma agenda adahaca ya Oseya yaba hari asuka muri ka kanogo Saint Augustin ngo muraba ati mwana ibyo ugira nibiki
avuga ati je nafashe icemezo iki kiyaga ngomba kukivoma cyose mpaka ndakimariye muri aka kanogo urabyumva hanyuma sento gisamura ati mwana ati niwitahire ntibishoboka kuko ugo ruyaga ni runini cyane ntigokwirwa muri ako kanogo ka kanogo karamura bakati muta ati nawe ngutahe ati kuko imana yacu ni nini cyane kuyitokwirwa muri ako gatwe kawe rero imana ni nini nuko bimeze ibyo ugombye kubirondera ngo uzobitore uzoguma mu madidane iyi filozofi iraremereye kabisa hama rero hano hanze ibindi bintu biriko biravugwa novuga n'ubundi bijanye no mwa bino bintu by'ivuga butumwa hari ibintu je nita ko vyateye by'abitwa aba apostle aba daddy evangelist n'abandi bantu biha amatitre asa nayeremereye ariko kurundi ruhande bikavugwa ko bino bintu bishobora kuba ari imitwe bishobora kuba binakogwa kugira berekana ibyo bahero bafise muri societe ahubwo ico cubahiro cabo rero bagikabe n'icimana mwebyo muri ko murabiraba analyse zanyu niza Paulo yarandikiye Timoteyo sebyo aramubwira ati mwana wanje ati mu gihe cyanyuma mu bihe by'iherezo hazokwaduka abantu benshi bamwe bigira bavugishwa n'Imana abandi mbere bavuga yuko bakora n'ibitangaza hanyuma ati kandi benshi bazobakurikira banabazimiza ikintu cyonze cyo muri Bibiliya intumwa ziriyo apotre ariyo umuvuga butumwa ari evangeliste pastor ariyo umwigisha ariyo mugabo Yesu arongera akavuga ati ntiyagira umuntu numwe mwita data uretse data umwigiro gusa ibyo bintu byaba dadi ni ibintu byo kwigarisha nyene bipompa mu icyubahiro badafise mugabo data ni data wenyene wo mwijuru rero muri ico gihe uvuga uti byabaye byinshi kuko biriho uno munsi hariho n'abantu babona yuko batingira mu rusengero hari amafaranga uwo yarondera rero ukuntu mugabo yanje kurondera ingene bamwita bamusengera ndaza abantu batari bake basengewe mu kabare yego pe bakabatirira abandi bakavuga bati jewe ndaguha amafaranga uzuye ko amavuta y'uwapoto abandi akavuga ati je ngomba kuba bishop bakayamamenako ibyo biriho muri ico gihe rero abandi botangara kuko iyo bagombye cyubahiro nivyo mugabo ni byiza yuko ivyo ukora ari byo guha icyubahiro nturonke icyubahiro kuri ibyo wiyita kandi utari byo atari ibyo ukora jewe ntangora jewe nk'akarorero je ni mu evangelist kabisa jewe ndamaze kuronka amasolicitation menshi y'abandi bakozi b'Imana baza kumbwira bati we turavye urwego ugeze ko turavye ingene wigisha tugusengere tugire apotre abandi bati ifo kuba bishop kuko uri mu rwego navuga nti no sinshobora kwiyita icimana itanyise nimba Imana yampamagaye kuba evangelist iryo sigarade ritoye kuko hari abantu bafata bijya nkuko umenga bamwe nabasuriye tena abari n'abariyetana abari n'abagenero mu by'Imana sibyo kuko wahamagaye apotre wahamagaye evangeliste wahamagaye pastor wahamagaye umwarimu nimwe data buja n'ubu kandi umwe wese azoronka impera ikwari ibyo yakoze rero ni byiza kuko hari abantu usanga bitwaye amazina yitwa kuno munsi ari mato mugabo gasanga ibyo bakora nivyo bahesha icyubahiro uno munsi abantu benshi barabeshera Imana bakakubwira yuko bavuganye nayo ukarabaho bavuganiye ukahabona nivyo bavuze ukumva nukubesha sivyo aho hantu niho kuko abantu Imana Yesu ntiyaje ngo abambwe kugira twese ngo atwimure tuve muri Afrika duherere Buraya duherere muri Amerika mugabo kugira ngo tweretswe amaviza intege zaje kubatora abantu bakavuga ati tuzanye imikubuzo ni wagene bakubura ubukene buzoca busohoka abana bavuga ati tuzanye amabuye avuye muri Israeli amezuku abana ati nivu ushire mu itongo ryavuye mu isi yera mugabo bakavuga ikizoba kwereka ko arabi binyoma nuko misi yose ugira gusenga cyangwa kuvugishwe abanza gusaba ngo ituro gishimwe amafaranga rero mu bisanzwe birivuga ngo twaronke y'ubuntu dutangira ubuntu mugabo Paulo yarenze yongera yandikira aba Filipi avuga ngo ntitube nk'ababandi badandarisha ingabire z'Imana mwene ibyo rero biriho rero biragoye umuntu adasenga cyane ngo yuzure ijambo ry'Imana akure mu buryo spirituel abe mature kugira ngo azoshobore gutandukanya impemu y'ukuri umuvugishwa y'ibinyoma n'umuvugishwa w'ukuri rero iyo umuntu yamaze kumenya ijambo ry'Imana ahagira na mpemu yera umuvugishwa w'ukuri agitangura aba yamubonye mu nyigisho zawe haravuga yuko harimo imuru nyinshi
kutwenza abantu kwinjoyinga kwitataininga mbere hakaba n'abavuga ko rimwe na rimwe usa n'usohotse Bible ukamara umwanya munini muri analyse zisanzwe ubwo ntubona ko bazava gufata nk'umukomedian asumba umukozi w'Imana abakomedi bariho babihamagara bafise iyo ngabire turafise ba Kigingi turafise ba Mutima turafise bande baye nibo bakomedie bobo kandi babikinana neza mugabo muri Bibiliya canke muri methodology yo kwigisha ijambo ry'Imana hariho ibintu bita imfashanyigisho mu bisanzwe urigisha abantu kirazira yuko basinzira hanyuma ikindi nacyo zurabe nubwo ndiko ndavuga ikintu gasa nakibatwengeje kigenda kijana na bimwe ariko ndavuga bivuye muri Bibiliya kugira ngo abantu bumve bashobore gutahura kuko ugiye kuvuga ibintu ntushiremo ubuzima tubayemo uri ko yigisha histoire y'abayahudi uwo Jesse sinigisha abayahudi je nigisha abarundi nta kuntu woja kubwira ubutumwa ba mekanisye ngo wibagire gushira ngo ijeke n'isupana azovuga ati ubutumwa ntibwari that's it kirumbi sivyo ugiye kuraba baji yaranje uvuga inkuru y'umusumeno n'imizumari niho bumva ko batiryo jambo ni bwanje kabisa rero muri ico gihe ndamaze kubyumva ngo bavuga ati ujya muntu yoba ari nk'umukomediya sindiwe ubashaka hariho n'abandi nabo bavuga bati ubutumwa avuga ati n'umupanga kabisa ati n'umuhoro aratema kabisa kuko icyaha ndakivuga hama nkavuga n'inkurikizo zaha kuko icyaha impembo y'icyaha n'urupfu rero muri ico gihe rero hari abantu bagenda bagafata tuya tujambo bavuga ati tugutwenza bitwa ko ari udutwenza bakadukura muri message bagaca badukubita mu bantu umuntu yakumva akavuga ati uyu mugabo aratwenza kwera umugabo ntiyamwumvirishije icyatumye iyo nkuru ivugwa rero nico gituma mugabo navyo kandi vyiza kuko musanzwe Imana yatubwiye yuko aho tubaye dukwiye kuba umuco dukwiye kuba umunyu tukaba ahantu haramubabaro hakaza umunezero sivyo rero nta kuntu nkabona imba ariko babibona bamwe ni sawa biratugwa hari ababivuga mu makuru batwenge mugabo naho mbona agakino kera kuri televiziyo y'u Burundi kitwa Nkina Nkebura sinzi ko bakabonye Nkina Nkebura urumva rero bajya barondera tuya gutwenza nibinjira ahubwo barabe message yose hama bumve bati mbega aha kantu kavuzwe habaye iki niho bazoca bavyumva umuhungu yitwa Chimamanda Moses niba mwoba mumuzi uburyo akoramo analyse mubona bushemeye bibaye ngombwa ko hari ica hindura yo hindura iki muri ico gihe je mu bisanzwe si vyiza yuko gira commentaire ku muntu mutari kumwe yaba ari kumwe mu kiganiro ngaha canke byari byiza mugabo kuvuga yuko nogira commentaire kuko kuvyo akora ingene ivyo yohindura canke ingene ashikiriza ibintu vyiwe umuntu wese afise ingene yahamagawe nk'ukuri kuravuga uti hari abavuga ko wewe wigisha ari gutera n'inkuru abantu bamwe bakagomba kubona kumenga harimo comedy rero jewe ubwa mbere hoho sindamuzi cyane gose uretse gukurikirana ibiganiro vyiwe mugabo jewe mpora numva ivyo ashikiriza hari abavuga bati washaka koresha amajambo aremereye mugabo cyane cyane burya nukuraba ico bayagombye kuvuga ico arico birashoboka ugasanga nivyo yabivuze mu majambo nyene y'inyundo amenagu mugabo ugasanga ico ariko aravuga nukuri kuko rero muri ico gihe vyongora kuvuga ngo mubwira hindura ibi abishikiriza ukuye jewe mpora ndavyumva muze twemerere dufatire nko ku karorero kamwe uri umukozi w'Imana kuko navuga ko ari umukozi w'Imana ukaje imbere y'abantu kuko social media ni imbere y'abantu barengeye ishengero n'isi yose ukavuga for example y'ibihimba vy'irondo ukakivuga mu izina imbere y'abantu muri za nyigisho uri kuravuga ko bifata ko ari umuco mwiza oya umbizo nababwira igihambaye si jambo yakoresheje Bibiliya hari ahantu ivuga mwe nayo majambo nyene ikavuga neza irivuga sivyo uko nyene muri ko murabivuga hari ahantu birivuga ngo Imana ko abagabo benda abandi bagabo nkuko benda abagore bijyana se muri Bibiliya none urigera wumva babisoma bamwe
hari abaca babicisha ku ruhande bakavuga ngo ni imvugo mbabarira amatwi kubera ngo byosona nayo woca babita abantu b'ibishegabo niki muga Bibiliya irabivuga iyo jambo riri muri Bibiliya yuko Imana urumva izocira urubanza abagabo benda abandi bagabo nkuko benda abagore urabyumva bowe musoma mwijire muri Bibiliya sivyo wanashaka n'ibindi ahora avuga ngo mpora numva abantu yita ngo nibibwa sivyo Bibiliya irahari Bibiliya iravuga yuko abungere bamwe badakebura intama ngo baburire intama mu gihe igitero kije ngo bameze nk'ibibwa by'ibiyingiyingi urabyumva hanyuma Petero yaravuze ibintu aravuga ati abantu bavuye mu gakiza bari bageze kukamenya bameze nk'imbwa zadashwe zigasubira ku byo zadashwe Yohana ariko arahishurira aravuga bazokwinjira mu ijuru muga mu nyuma ati nyuma hanze hazoba imbwa rero zivugwa sizijya zirarira ibipangu sizijya zitwa zabo bina za rugandiye Bibiliya ifise ingene ukundi kuntu bisobanura igabihuza n'abantu bamwe bifatiye ku ngeso zabo rero abantu kubera baba batamenyereye kumva imvugo zitomoye zidudurira ko kujyaye kuko icyo jambo narigeze kuri hananje nigeze kugigisha kera muri za 2012 gutyo ngomba ko ndarisoma mugabo kumenzi bavuga bati iri jambo rero nturivugira habona kandi ico gihe hari ni mwishengero rimwe n'abategetse niki n'abantu bakuze n'abayobrije yo kubwira umuntu w'umukenyeza akuze somera ahantu arabisoma mbona abantu bose bageze gutya none uwo maramazwa niki kandi Bibiliya ariko yanditse Bibiliya ni byahometswe n'Imana uko byahometswe n'Imana rero bivuga uko nta kibazo kirimo gusa bivaye n'imico abantu baba barimwo n'ukuntu abantu societe rimwe itubahuka ibihimba bimwe byirondoka canke byibanga babihinduriye ayandi mazina bakabivuga ukundi kugira umuntu atahure icyo bavuze kandi atari ko byitwa bijyewe ntawo bimuhora jewe ntacyo bintwaye kuri jewe kuko avuze birya l'essentiel nuko ntahura message yatanze kuko ayo majambo usanga nzi ko ariho irigwirira ariko rero arahari mugabo mwe ntimuyakoresha urumva yuko nico gihe wabwiye umutamakazi oya nagombye ntibave bantuma urutoki bati umugabo baje bintu ariko aravuga n'ibisheka soma muri Bibiliya nsomera ahantu cyo niyigisha habyigisha warabonye ko abantu bati ye baba we sije nibyanditswe rero hariho amajambo amwe abantu batinya kuko wanashaka nk'irindi jambo Yohana yise abantu ko ari abana b'inzoka no muso uhagarara imbere y'abantu kabita abana b'inzoka nibo kubangamira ujavuga tugera tukana yatwisa abana b'inzoka wowe yagomba kuvuga abanyabyaha sivyo rero muri ico gihe abantu cyane baraje barumviriza ahubwo ivyo babwira ivyo bakeburako ntibaje kugira analize y'amajambo hama ari amajambo nayaremereye abagira commentaire mu byo abayavuze bo bimwandikira bakamubwira bati ibi nibi biraremereye uraraba bihakuke bukebuke kabisa asante sana musaza uko duha novuga fact canke analyse zifatika umuntu byanka byakunda ashobora kugira ikintu akuyemwo ikindi kibazo irigwirirana ry'amadini ribonekeza uko bukeye uko bwije mu Burundi ariko kandi no muri Afrika tuvuge ko ari inyota idasanzwe no musa abantu bafise yo kurondera ivy'Imana canke ni nyungu za bamwe n'abandi bariko bararondera mu gushinga ayo madini ibyo byose birafatanye kuko ugiye kuraba yaba uko amashengero agwira ariko ivyaha byagabanuka sibyo twajya tubona tutero ryagurana ry'amadini rirafise ingaruka kuri societe ivyaha byagabanutse mugabo amashengero agwiriye ugasanga ivyaha navyo bigwira nkuko amashengero agwira ushobona ko ata impact bya bintu bifise kuri societe ujusigira urabira hahandi bavuga ati mbega abasa abantu bazanye amabutike bakayandika ko ivyapa by'amashengero ariko baje kwidandariza gusa amavuta bidandariza imyunyu bidandariza bya bitwamwe tuvuga bya bintu ni vyiza yuko amashengero
canke amadini mu gihe yoba afise ishaka ryo kuvuga ubutumwa bwiza abantu bakagira bati buri barabara tugira nk'umuvuga ubutumwa bwiza abantu bagahinduka mugabo uravye amashengero no munsi n'amadini biragwira mugabo ivyaha navyo bigwira inshuro nyinshi gusumba ko amadini ariko aragwira haro hacasigara akabaza igihambaye rero subwishi bw'idini subwishi bw'amashengero igihambaye n'ubutumwa bariko baratanga eske buhindura societe gute eske ivyaha biriko biradisparesa canke bigenda gute nayo kugwiza gusa amadini mugabo ugasanga ubugome n'ububi buguma ari bwa bundi ubwicanye ni bwa bundi ubusambanyi bwasaze ingurane inzankano ni nyinshi inzigo amashari gutegana imitego ugasanga mu mashengero hamwe buntu baratanga n'ishano umuntu akica mugenzi we kandi bicanye mu rusengero ubu bwinshi bw'amasengero ico gena cyo babumatse rero sinibaza yuko kugurana kw'amashengero bifashe ikintu kinini cyane ahubwo abantu bakwiye kwigisha kuko amadini hari mu isi wanashaka arakwiye arakwiye nta mpamvu yuko hiyongera ko arakwiye vraiment ni sawa umukatolike yambaza Bikira Mariya nk'inzira izomushikana mu ijuru umuporoti cyangwa umukizwa yizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe akamutahura nk'inzira n'ubundi izomushikana ku Mana ariko kandi n'umumizima afata Muhammad nk'inzira izomushikana ku mwijuru canke kuri bwa buzima abantu benshi bizera bw'inyuma y'urupfu butazohera nabo bantu batatu ndari mu nzira nziza yo kwizera jewe rero imico bibiri itavuga ntacyo ndakivugako sibyo bibiri ikivuga kandi nizera hari cyo cy'ukuri ivuga ati Yesu Kristo niwe nzira ukuri n'ubugingo ntawe uzoshika kwa data atamujanye aho rero cangezaho ariko muzehe bazi kino shaka gutahura nk'ubu umubanyi wawe ari nk'umumizima birashikuka mu kritika ufatiye ku kwemera kwiwe ukaba umucira urubanza gutajoro nta munsi warimo azojamo jewe d'abord bwa mbere ijuse je ndaritanga sibyo wanyumva kuko nabemera bemera Kristo uko nyene bavyemera ko yenzura kuri n'ubugingo si bose bazorijamo urabyumva Bibiliya tubwira Yesu navyivugiye ati ninagaruka nje gushira isi urubanza isi yose amoko yose amadini yose nzoyakusaniriza imbere yanjye ndayegeranye ntiyavuze ngo nzocagura basenga gutyo muri iri dini canke ririya yavuze ngo azobwira abamarayika biwe ndobanurira beza mu babi muri ico gihe rero niwe azomenya abo yinara bate mugabe iconzi kimwe musi y'ijuru sibyo kabisa musi y'ijuru urahabona ndahabona urabona aho hahera no hahereza kwisi urabyumva nta rindi zina na rimwe ryahawe abantu bari mu isi bazokirizwamwe wese izina rya Yesu Kristo n'iryo gusa uko niko mubitahura kumbura abandi nabo bafise niko ndavyizera niko ndavyigisha n'abandi niko Bibiliya imbwira Bibiliya ntiyihenda oya jewe nuko yambwiye kandi nuko nkurikiza ayandi mazina yoza kuko uvuze nka Bikira Mariya n'umuntu w'igiciro kinini cyane mu buzima bw'abakristo sibyo ni n'umuntu Imana yahaye iteka ridasanzwe mu bandi bantu bose baremwe vrema ivyo ndavyemeza cyane yuko Bikira Mariya yahawe ikintu kidasanzwe yahawe agaciro kadasanzwe yahawe iteka ridasanzwe hanyuma rero uyu ndamwubaha gose kandi ndazi yuko Imana nayo yamutanzeho akaroro kugira ngo atubere icitegererezo mu bitari bike mugabe Bibiliya yamubwira ngo inzira Yesu yabitwibwira ati ukuri n'ubugingo ntawe uzoshika kwa data atanciye rero naho mpagaze birumvikana utaba muba mufise ibintu byinshi twumva twababaza mwo yagira abantu na cyane ko novuga ibintu mufise byubaka ntibihera ariko tuzogaruka ndashaka unyemerere duhereze kuri kino kintu kimwe nk'umwe novuga mu bahinga wese ko ntari umuhinga gusa
mboje niko ndagufata ko si jewe gusa ibi ndabivuga nk'ijisho rya societe nk'abakurikira na comment babona hirya no hino uko abantu bavuga kumwe mu bantu babunyoye mu bijanye novuga n'urukundo ariko kandi rumwe go mu ngo n'imiryango bakunda guhanura kenshi ukamufana n'abanye no mu ma conference n'ahandi henshi uno munsi hari ikintu kiriko kiravugwa hirya no hino ko icitwa gutandukana hagati y'abubakanye cyangwa divorce kiriko kiriyongera umuvuduko uremereye. Ese mwebwe muri ko muraraba hirya no hino mubona kino kintu coba kiriko kirava? Kwego bwa mbere hatandukana bigeze kuba umwe. Sibyo? No munsi rero uravye ubukwe buriko buraba ingene bimeze no kuraba neza. Yesu abantu babana nk'abagore n'abagabo canke babana nk'abagiye gusangira icyumba gusa. Uravyumva? Muri ico gihe rero impamvu yo kugira abantu babane ifo kwiteza kuba yayindi urukundo ruvuga ruti umuntu n'ubabaye umwe. Mugabo uravye mariage z'uno munsi harimo imitwe myinshi, harimo ibiharuro byinshi cyane. Hariho ababana abantu bakava no muhiri wabo abizi neza ko uyu muntu batazogumana yabiteguye kare, akabitegura akavuga tujya mugabo afise imodoka zitatu, afise societe, sivyo, afise amaparasere, afise inzu, cenga na muhendahende twirongoranire mugabo nzomara y'amezi 2 canke 3 cenga nasabe divorce. Bijya bintu ndabizi turatugabura bose ntari niko bigenza akajana uwo mutwe wo kuvuga ati gendere kuronderera igice cy'ivyo umuntu atunze ndabizana. Nico gituma ubona abantu baca bigira bati ibyo byose bizoca ndonka imodoka ndonke n'inzu n'umutahe nzoba ndonse ce nimenye, sivyo? Hariho nabandi rero bagenda mugabo bagiye kugira abanyegeza uvyaha by'ubusambanyi bakora kubera basambanya n'abakobwa canke ari imisoro niki akavuga ati reka nje kwiraba umugabo nitirirwa umugabo bamwe tuhorana tuzogumana, sivyo? Muri ico gihe agiye agaca garuka hagumana babandi wawe nawe agaca bitora acasaba ati tuvana. Nukuraba rero kera abakobwa canke abahungu barafata umwanya muremure imiryango ikabategura bakababwira icyo ari cyo urugo, bakababwira ibyo bazohurirayo yuko bimeze, ntibanabanyegeze bati harimo ingorane uzogira ibyago umugabo niyagukubita canke umugore wawe niyagira ukunuku uze wifatuka. Mugabo no munsi ntibakimenya nibwo ukoreshanya iyo byabereye zawo umuhungu abwiye se gusa ngo wazumvugira ijambo, sivyo? Umukobwa akavuga ati jewe burya rero muze mushake mu mumpe canke mureke naho mutazowumumpa genzi ijambo, sivyo? Barihitira kera nsuko kumena ibanga ugatandukana n'umugore haba ari kuri bimwe byanse nyene n'imiryango ivuga ati mwana vana nico gikoko ntikikwica. Mugabo buye ibisanzwe nibisanzwe ntibigiteye isoni. Abadivorce babaye benshi nabosha abantu kuvana nabo babaye benshi. Uno munsi ugiye kuraba ubusambanyi buhari ubuwe bugwiriye mu bubatse gusumba abakobwa gusumba imisore. Abagore basambuza ingo z'abandi bagore n'abagore bafise abandi bagabo. Muri ico gihe rero abantu ntibagiha valere, ntibagiha agaciro urugo, ntibagiha agaciro kwitwa umugabo wa naka, kwitwa umugore wa naka. Abantu bakabikinisha gutyo byo gutuma kenshi binanirwa. Rero imisore n'inkumi iyo bagiye kwigira kubo byananiye nabo bashitse birabananira. Byo bifise aho bihuriye n'ikintu wari uhejeje kuvuga ngo abenshi n'ubundi baja kubaka baramaze guhora kubijanye ni dufate nk'amabanga yabubatse ibyo bintu baragendeye cyane muri izo ngeso none kubaka baragize. Uno munsi si binyegezwa umuntu ashobora gusambara acakagira abahabara 3 4 agifite imyaka 15. Uwo mukobwa w'imyaka 15 atangwe kugendana n'abatanu b'ubuhanza, ahatangwe kugendana n'abahungu b'ibituza bateruye ibyo baterura, sibyo bubatse umubiri, sibyo akabakuranya akabazunguza bose ugasanga agiye kurongorwa amaze kuryama ku bitanda 6 10 mirongo amajana, sibyo aza abagabo bareba arazibagufi azabanebwe azinabakozi urumva amaze gushikayo hucu mubwira yuko azobumbwa n'uwo mugabo ni ikibazo no kuvuga urukundo ni nkuko wogura ifu ukayishira mu isashi iyo sashi ugacitobora agatoboro gatoya uzoyishikana muhiragira vira mwibarabara aho waciye hose ushikana yinganike. Rero abantu benshi rero urukundo bagenda barunyenyageza mu bantu, wamuhaye telefone akamumanyurirako, wamuhaye akaya akamumanyurirako, wamuguriye ikado kuri anniversaire akamuhako, wamuriye ibintu byinshi akazogera gushika mu rugo
urukundo yateza gukunda uwo bubakanye atarukihari. None umwana w'umuhungu yatangiye kuryamana n'ibikecuru bivyara nyina sibyo ngo ni ba Mario data abandi ngo ni ba mami shuga nimba ari shuga mami uravyumva azoshika imbere bimucange tadoshura kubaka. Mugabo kera warabona yuko abantu baragumye ubusugi bwabo bakarindira n'imiryango ikaganira bakamenya uwo muntu aje kubaka nawe uwari we ingeso ziwe. Muno munsi bayoranira muri boîte bariko batama injana umubiri nyene wabashuhanye bagira iyo babifundisa bati twibanire. None bizogenda gute? Nico gituma n'abantu nta mwanya wo guprepara kubaka urugo baronka babigwamo nk'abaguye mu mpanuka bagasanga ivyo bari biyumviriye siko biri kuko ajya mantuze mu Kirundi bavuga ngo akarimi kakuresha siko kakurongora kuko abantu benshi bazi yuko bagiye kurongorwa bazoguma mu bihe bya fiançailles bazoguma muri bya byo guterurana mugabo umuhungu arongoye abacitse umugabo ahitse muhira cyaba responsable warongoye waho ururyi wanyu misi yose nizo na nyoko bakwambika nibo bakurihira n'amashuku kujyama kuri bayagu yeje ushitse wawe niwe uteza kuvyirondera utigaza witegura kuzokora gukorera urugo rwawe ntamushika yo gasonza ukabura icyo marira urugo umwana w'umukobwa nawe yasonze ari wawe akavuga ati tubaneka nta mugabo urimo. Rero abantu projet yo kubaka urugo siyo gutamwa urudubi niyo kwitondera kuko abantu benshi batahakuye umunezero bahakura avesi bamwe bagacika abasazi abandi bagafata ragera. Ebana mze Pastor Mbayahaga wari umunezero kubana namwe tubakengurukire cyane kukanya mwaduhaye mukaduha ikiganiro cy'uburyohe kino. Yego muheze mu ntahiriza abanywanyi banyu. Yego nani bayita Fresh TV. Fresh TV nzoza ndakavuga mu butumwa nti mukoze cyangwa mudukoreye umuti ubundi ko gwaruka rubipo muze muraraba kuri Fresh TV kugira namwe mube fresh. Muze mani bahezage murakoze cyane. Sawa sawa. This is Flash TV. We shine to progress.